Bakunzi ba televiziyo FTV turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uyu munsi twagiriwe ibakwe ryo gutumira umwe mu bakomedie, umwe sanzwe bazi muri Team Mutima le comedien, aho twamutumiye mu bwami bwa FTV kugira ngo atuganize bimwe n'ibindi mu bijanye n'akazi kiwe. Kuri microphone ndashikiza kino kiganiro ni Jean-Luc Bardi, ndiko ndashikiriza kino kiganiro. Reka ntatevye cyane ndabahe akanya, ndamuha akanya umutumire wacu yidondore nawe aheze abaramutse. Namahoro mwese abari kumadukurikirana kuri ino TV ya RFI. Ku mazina kubatanzi nitwa Cisha ADO, hanyuma ku zina rya comedien sanzwe nzwi ku zina rya Cisha ADO. Yego Cisha ADO, ndagwaye kaze mu bwami bwa FTV. Yego murakoze cyane. Ntatevye cyane hanini cyatumye ndagutumira kugira ngo tushe kuganira. Hariho video maze iminsi ica kuri YouTube aho twabona Mutima le comedien ariko agutuka cyane akubwira ko umunyamakamba, umunyakayogoro. Mbega cya kintu ntacyo byagukoze ku mutima canke byari bikino gusa misanzwe? Hanyuma nkuko wari usanzwe ukivuze bijya avyabaye kujya comedy ibintu bisanzwe gose kuko kujya twakinye niko script isanzwe yanditswe. Rero dukina ibintu twanditse tuba twanonosoye tugaca hirya no hino. Rero ntabwo vyoshobora kumbabaza kuko ni bikino, ntabwo mu buzima busanzwe ariko tubanye canke tubaye busanzwe turabagenzi dukundana gose, nta kibazo vraiment byankozeko. Atari banga mbega Cisha ADO yoba ari umunyamakamba? Ntabwo ari sibanga canke ikiwe nibaza yuko uri mu bantu twakuranye uranzi neza gose. Mu bisanzwe je ntabwo ndi umunyamakamba, ahubwo jewe ndi umunyakanyosha, ndi mvukira yo mu Kanyosha. Uretse yuko ni inspiration yaje sur terrain ujya mwanya tuko turakina, kuko ntabwo tugira ama repetition ngo dutegura amajambo tuzovuga, na majambo yaje nyene ujya mwanya nyene sur terrain nsanga navuze ijya ntara nyene kugihamana nsanga nayivuze tutabiteguye. Yego me ndi mvukira mu Kanyosha. Mbe bishitse nk'ubu abanyamakamba nabo bakakurondera bacabona umenganya makamba ntibashobotse bagiye kuresha, mbega kubgawe urite kuvyakira ko bizogenda kose? Je kubganje nibaza ko ari ibintu bisanzwe gose kuko nk'abantu batahura ico novuga raison sociale canke ibintu bijanye n'amareresi canke utunyurajisho amakomedie n'ibindi, nibaza ko babitahura. Rimwe na rimwe hari imvugo dukoresha zandenza rugero kugira ngo turyoshe ibintu, kugira ngo dushobore gutwenza abantu, byo bita ngo akabijya kakurya bamwe bagira akabijya bakavuga abo mu ntara ya Mwaro ngo n'abantu bakunda amafaranga n'ikingorongoro kiguye hasi bakasha bavuga ngo mbe nta munyamwara ari ngaha. Ni kujya byarashitse. Rero nsanga navuze ijya ntara Palazar kuko mu Makamba nuko bari mu bantu vraiment novuga bahezagiye ku bintu bijanye no kwimbura cyane igiterwa bomba rugo cy'ubududu. Rero nsanga twabivuze ko nyene par hasard tutabiteguye, byatumye rero biryoshe iki gikorwa twariko turakora. Yego nibaza yuko abanyamakamba abantu basanzwe bamenyereye ibintu by'amakomedi n'ibiki barabitahura cyane, ntabwo kwari kubatyoza canke iki, kwari ugukina bisanzwe nyene kugira ngo ibintu biryohe. Yego kuko Makamba turaze ko ari intara yifise itunze, kuko ni iri mu ntara za mbere mu Burundi nk'inyama zizimbutse. Narashoboye gutemberera ndamarayo nk'indwi. Ikiro c'inyama nibuka yuko umusoso byari 600, canga byari 500. Urumva ko hari ahantu ibifungurwa bizimbutse. Ubududu ikiro ku amafaranga 600 y'amarundi, urumva ko ahantu ingya zihari. Rero ntibabe bajana n'ivyimviro vyaciye muri rya comedy, ni ibintu bisanzwe Makamba ivyo kujya birahari, gisigura yuko rero gusuma abantu baridagadura nta ngorane, yari comedy gusa kugira turyoshe ibintu. Ego cyane murakoze. Hanyuma nsubi inyuma gatoye ngarutse ukuntu nasanze nabonye mwaramaze gukorana cyane muri Team Mutima le comedien. Mbega kugira uyumvire umukorana na Mutima le comedien niwe yaje kurondera cyane waje kumurondera kugira mukorane? Kubisanzwe kugira ngo rushe gukorana na Mutima le comedien, Mutima le comedien twamenyanye kuva kera, twatanguranye kuva kera gukora ibikorwa nk'ivyo vyo gukina, na cyane cyane novuga muri Église évangélique de l'Afrique centrale, muri EAC Kanyosha, ahantu twashoboye gukorana cyane.
ibikorwa vyo gukina ndamurongoye turakorana neza nawe akaronka biraka byo kugenda mu mahiganwa hirya no hino akanja kara tukagenda gukina bikagenda neza tukaronka ubushimwe gushikare naho Imana yamudugije mushikana ku rundi rugero dusa n'abantu tutagikina jewe ko natwaye cyane n'ubuzima bw'ishure nawe ego yari ku ishuri mugabo Imana iramuhezagira muri ico gisata ca comedy arakora araduza izina aramenyekana ku rwego rw'igihugu niho rero yabona yuko bikwiye yuko yosubira inyuma kugira ngo bamwe bakorana muri eglise bakurana nawe ashobore kugira kubazamura kubafata mu mugongo kugira ngo ashobore kuduga niho rero yashoboye kunyegera arambwira ati burya urazi ko twakoranye ibikorwa ubona gute uje tukabandanya wa murimo kuva kera tukabandanya dukora uko nanje nsanzwe mfise iyo ngabirano muri jewe iyo mpano ndavuga ati nta kibazo turasubira rero turakorana nkuko vyari vyamye hambere gushika rero n'ubu turi kumwe kandi ibikorwa murabona ko biko biragenda bimeze neza go tuba tubona ukina cyane uri mu pasteri muri comedie ya Gregoire uri pasteri mbega warigeze kuba mu pasteri canke umuje nama mwishingiro bo kubijanye n'ico kibazo tugikinira muri eglise ndarakunda cyane gukina mahole ndi mu pastori hambavu yaho narashoboye kugirirwa ibakwe ryo kurongora amakorare muri eglise kandi nsanzwe ndi umwigisha w'abana gisigura yuko rero nimba ari ibanze mu bijanye n'ivy'Imana ndafise notion de base ego kuko nsanzwe nkijijwe rero ntabwo ndi mu pastori nta nubwo ndi umujenama ariko ndi umwigisha w'abana muri Sunday school ego mbega turazi ko Mutima comedie amaze guhura na president w'igihugu cyacu Burundi mbega Cisha ADO bishitse agahona na president weyo musaba iki kubwiwe kuko si bose bagirirwa iryo bako ryo gushobora guhura nawe nagateka noba ntewe ko guhura n'umuntu akomeye mu gihugu se Barundi rero nibaza yuko hari byinshi nifuza hari indoto nyinshi nifuza gushikako nibaza yuko muri byo nifuza gushikako no ushobora kumubwira ati nifuza ko nkorera iki ariko bivanye nuko ari umuntu akomeye buraca bagacana yandi nkuko abarundi bayamaze urya se umuntu uvugisha uko ushaka umushikiriye rero umaze kumushikira giho sanga ico nifuza ubu mbona ko ari prioritaire ndamugeze imbere cyo shobora guhinduka kasanga mvuze ibindi rero no kuvuga maze kuhashika kuko nigitangaza noba nkorewe Imana yoba inteye iryoteka nibaza yuko no menya ico no musaba ego mbe atari banga Cisha ADO mwamufitaniye amasezerano na Mutima comedie ko muzokorana igihe kingana gute ubwira nawe ushobora gukora comedizi wawe bo kubisanze twebwe nta contrat iri hagati yiwanje na Mutima novuga yuko hariho contrat novuga iri indeterminé ego bivanye naho umuntu wese azovuga ati pour le moment harageze aho ngenda gukora ivyanje bivanye n'imvo kanaka mugabo gushika ubu nta contrat dufitaniye ego kuko guhura kwanje na Mutima cyangwa gukorana kwanje na Mutima bihagaze ku bugenzi rero ubugenzi dufitaniye canke dufitaniye na wewe yabaza ko ata contrat bufise ni indetermination gite mu uwo munsi waje kuvuga ati Cisha ADO ndagukeneye urazi ko twakuranye turiga ku etablissement imwe convivialité ifo yuko rero nanje uza kugira ngo dushobore kuganira ego niyo mpamvu rero navyakunze rero ibikorwa byanje na Mutima naho hatoba ari comedy twafise ibindi bintu duhuriramo nk'abagenzi rero ubugenzi rero kuba dukorana comedy jewe ndabifata ko ari contrat y'ubugenzi ego kuba twahore Mutima ni ubugenzi bwaduhuje bituma tunwana gose gushika aho tugeze ubu ibintu rero novuga ko ari contrat indéterminé kuko ni nyuma ya comedy turabandanya ubundi buzima ego kandi turahurira no mu bindi bikorwa ari biraka ya ronse akambwira mon frère ingo dukorane muri bino bikorwa urumva bari andehoro yiki ya comedy ego kugira ngo ubuzima bubandanye rero contrat yacu ri indéterminé gushika igihe Kristo azoba adukuye muri inose bishitse mbega ukandika script yiwawe hanyuma ukifuza yuko mwoyikina mbega urafise uburenganzira aho bwo kuvuga ati Mutima comedy ngo dukeneye script kanaka ugatumira na timu yose ikazi gakora atari Mutima ahamagaye bo kubisanzwe
turafise uko Team Mutima yubakitse n'ibikorwa uko bigenda ego nka twebwe shooting yamiba ku munsi wa kabiri kandi nagomba ndakumenyeshe yuko ntabwo ari Mutima atuma ko abakinyi ngo tugi ngo muzoze ngo munsi munaka ngo dufise shooting ya rero umwe wese arafise role yiwe muri Mutima team ego ndafise ico njejwe Mutima arafise ivyi wiwe nabandi bafise ivyi wabo rero script yo nayanditse sinca ndayivalida ngo ikikinwa canke na Mutima yo yanditse ntaca yivalida ngo ikikinwa canke n'ubundi yo yanditse ntaca yivalida ngo ikikinwa turafise uburyo dukorana tukicara tukiga ati umwe akazana iciyumviro ati niki Mutima akazana ivyiyumviro arakunda kuzana ivyiyumviro akantelefona akandika message andika ino ide hanyuma tukazofata umunsi tukicara tukaganira ati no ide yogenda uko vyogenda uko yego meno uko bimeze nuko vyubakitse muri Team Mutima yego mbega bishitse ukicara ukora andika script nuhe mwibutsa ukunda kwisunga cyane canke ukunda cyane mwibutsa b'ikirundi ukunda gukoresha kenshi bo kubijanye no kwandika ama script canke ngurumva ngo imyibutsa no kwisunga aho no bambesha kuko mu Burundi canke turavye ndakaranga kabaso kuri imyibutsa dufise ni myinshi bivanye n'ibisata uko bitandukanye rero hari imyibutsa dukoresha bivanye na script kanaka rero kuvuga ngo no kwisunga nisunga umwibutso uyu nobandaguhenze kabisa ahubwo mu kwandika script twisunga ubuzima tugizene tubayemwo ibyo tubona ibyo twakuriyemwo kugira ngo dushobore gukora ku buzima bw'abantu bari basanzwe babayeho nkumenga ni ibintu binyegeje kugira tushobore kubishira ku mugaragaro yego mbega nsuyima gatoyi watubye ko ari imyutsa mishi kirundi watubwira nk'imyutsa inkitatu wabuzi mu kirundi yego nyewe ndashobora kuvuga nko mwibutsa wa mbere avuga ngo ahari amahoro muhoruramwa nta utera atengase nta utera ibuye aho yateretse igisabo ngo amosozi y'umukunzi ava muri humye numva nawe urakaze mu myibutsa cyane y'ikirundi bo si kuvuga ngo ndakaze ni kubera ko no mu byo nize kuri kaminuza nize literature africaine yego urumva bijanye n'ivya imico n'akaranga ku Burundi bimwe narashoboye kuvyiga yego mbega ninde mu comedien mu gihugu cy'u Burundi canke no hanze yiba ko inspira uko ukurakina bo mu comedien ba inspira ndiko ndakina ubwa mbere bwo mpereye ngaha aho tubaye no banza kuvuga Mutima yego Mutima ari mu ba comedien ba inspira cyane kubera ko ari mu bantu vraiment turiko turakorana yiyumvira cyane kandi agerageza kuviva ivyo abariko arakora rero iyo turiko turakorana biranezera cyane kuko aranka inguvu canke ingoga hanyuma mu bandi ndakunda kuraba cyane abakenya muri Churchill show ego ndakunda umukomedie cyane bita Professor Hamo ya Professor Hamo ari mu bakomedie vraiment nkunda hamwe n'uwo bita MC Jess ego baba Kenya ego abona bari mu comedy vraiment nkurikira cyane kandi nkunda mbega uvutangiye ukina muri Mutima comedy uramaze kugira ibakwe ryo kuja ku gihugu cyacu Burundi kugira ngo uje ukinira inyuma y'imbibe z'u Burundi bo kuva ntangiye gukinira Mutima timu canke tumaze kumenyana na Mutima tugatangura gukina ntabwo ndajabuka imbibe z'u Burundi ngo ndagiye gukina uretse yuko nashoboye kuzijabuka imbere yaho ntajanwe n'ivyo gukina yego njanwe n'ibindi yego ariko turizera yuko imbere ni heza Imana izobikora ko turaganira n'abantu batandukanye hirya no hino Mutima timu irashobora kugirirwa iryo ba kugasenga turajabutse turagiye gukina yego on sait jamais ntawe uzi Imana yateguye imbere yacu none nikiye kintu urakuramwo kuva umaze gukina comedy ikintu umaze kuronka cakarusho uvuga ati akanagakuye muri comedy bo en fait mu mugisha Imana itanga abantu benshi turaba ibintu tubona tukaraba umuntu ukazisanga ko avuga yaronse umuduga ngo Imana yarampezagije umuduga
ngo Imana yarampezagije amafaranga ngo iki ariko mu bintu umugisha Imana itanga biri kwinshi ego Imana iratanga no mugisha w'abagenzi nawe urazi ko witwa abagenzi bo kuva ntanguye comedy turiko turakora na Mutima naragiriwe uwo mugisha ndafise abagenzi benshi ego rero kugira abagenzi ku giti ci wanje no mugisha ndabibona nk'akarusho aho ushobora kugenda hanaka Cisha ADO na mahoro ni sawa umeze neza yego meze neza ugasanga meme na service ubugiye kurondera iciye yihuta ivyo rero kuri jewe ndabifata nk'akarusho naho hariho nibindi no kwirwa ndavugira ngaha kuri microphone hari ubuzima bw'iwanje privé kuko nibaza uko warunzi tukiri ku ishuri kuri convivialité ndubu ko mbona nibaza ko kubona ko hari tandukanye gaza kubona ko hari tandukaniro rero iryo tandukaniro ubona nibaza ko nakarusho ego nibaza ko kwa muri Mutima team n'umugisha kuri jewe n'abandi turi kumwe nabo ego ndagushimiye cyane Cisha ADO kandi yongeye nshimire n'abakunzi bakurikirana televiziyo yacu ego imbere yo kurangiza kino iganiro nagomba nshimire abakunzi bakora kurikirana kino iganiro twako turakorana na Cisha ADO asanzwe ari muri team ya Mutima comedien nongera nshimira cyane na Cisha ADO yemeye kuza akitaba ubuno butumire bwacu ego turabashimiye cyane Monsieur Bagenzi Jalik kubw'umutumiro wanyu kuri FTV Imana bahezagira n'ubundi munsi ge muzamukine ko tuganira muze mutujya kara nkuko twakuranye dufatana mu mugongo tuzobitaba hanyuma nongera niyibutsa bariko baradukurikirana kuri FTV kugira ngo mugire subscribe canke s'abone kugira ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro vya FTV kugira ngo turushiyeho gutezanya imbere murakoze cyane yego murakoze cyane kuri microphone ya Jean Kibardi Bagenzi nako ntuma kino iganiro tushoganira na Cisha ADO inyuma kamera yari what's the best yakatuma n'amasana mashikira asa neza nkaho ndababwira ati nkuko Cisha ADO maze kwivuga ati mugire subscribe canke s'abone kugira ngo ubandanye uronka amakuru mashasha uko ibiganiro biza biraza hanyuma uziriryohererwa n'ibiganiro bitandukanye